abazungu ntibahari muri Somali babatumye kugarura amahoro ntibyabananiye nibapfuye bose canke ntavyo wibuka ndavyibuka byaravuzwe kandi birazwe nivyo ariko umurundi agiyeyo kubera kurinda kwera dukenye yaragukubitiye urusoro na burofa warahi yaragututumurira inkoga sanga nashejero siramyotse agakubura y'abarundi twambere bakomeye amusumbya kuyikora abazungu bakora imoto ariko twe ngaha mu Burundi dufise ibintu bitwa ibiderege bikora mu bibaho bijya by'imico y'ikirundi bimwe bikorwa mu mbaho urabibona bifese yabikoje mwirya akake urane ngene vyagenda wombe ngabasi kandi urana kata moteri riko ariko biva kumuma ariko bikora ku mumandagara ujya munyu wose ubona turya ni mu karoti warahe turya manzu reke ntumbaza urambaza nimba ushaka kumbaza Okay, turasubira rero kuri abansanchuti n'abandi bagenzi ba Ashali TV. Naho rero turasubira kandi kubakeza, twongera kandi tunabakomera amashi mwese, twongera tukumkomera amashi uwo wese yafasha kanya aragira subscribe kuri channel yacu kugira ngo abandanye kuryoherwa na natwe. Byukuri turabakunda cyane tutabafise naho twokwigeza. Kuri ubwo rero ubwo baci mugani mu kirundi ngo ubugirigiri bugira babiri. Nayo mpamvu rero tubakeza cyane gose, wewe wihaye ako kajyo urakora ivyo bintu. Hama rero wewe ushise ubwa mbere kuri no channel yacu ya Ashali TV tugusaba yuko wokanda ico kimenyesho cha subscribe kugira ngo dushize ko video uzohore uza urayibona. Rero na ndagufitiye exclusive itandukanye nkumbure ku bantu basanzwe bakurikirana ibintu kuri Ashali TV. Uyu munsi twamye tubivuga aho mu Burundi wacu turafise impano nyinshi zitandukanye. Ndazi turaza gutwenga, turaza kuryoherwa, turaza kwinjoyinga kubera ko abasore ndi kumwe nabo vraiment bafise itala zidasanzwe, bafise impano zikomeye kuri ubwo bakeneye gufashwa. Abure naho sabandi n'abasore turi kumwe sindamenya abari bo neza mugabo nizere yuko baza kwidondora. So my name is Ali, hanyuma inyuma ya kamera tukaba turi kumwe na Makuru Dukankolo nawe nyene aje abikora neza mu kudushikiriza amasanamu asukuye cyane gose. Kuri ubwo rero reka ndabahe ikaze tuyage n'abaniga. Bite bro? Yes ama bro. Umeze neza? Ya ndameze neza kabisa ndashima Uwiteka. Yeah. Ku bantu batakuzi we muri entertainment canke mu bantu bakora ibintu byo kuryohera abantu ukora ibiki? Ya mfise game zibiri ndimo kandi zose ndiko ndatwika ibintu bikaze cyane banze ku mazina menshi kabisa. Sinzi ndavuge yose yavuge yose tukumve. Yo mu ntuze ya muri game ya comedy benshi banzi kuri gitiritiri. Tugeze muri mu mugwi wo kuririmba meshi bacha bamenya ku izina rya Desire Boy Makucha Simba Fuso Jiga Mahasra Babylon 212 Miss Elika baby. Miss Elika? Yeah. Miss Elika Miss Elika irimo. Impamvu rero ni ihereye. Impamvu Miss Elika irimo. Iryo zina ni zina nahawe n'abafanzi novuga niryo bantaziriye. Nyabundi go amazina y'abavyeyi banje ni Nyabenda Israel. Iryo Miss Elika igihe ryaje twageze gukina na featuring twari twakonanye na Komanda tongera dukorana na Wetu. Ndabona ndazi nawe urabona kari karabikora neza. Wetu mwe yigira Yesu. Ujya yigira Wetu wi Burundi ni kuvuga yigira Yesu wi Burundi. Kuvuga we yafashe ahantu hari su yashira tu. Sawa. Ndumva na urabitahura kabisa. Tumaze gukorana turakora ikintu gishasha tugikoranye n'ujya mutama wo muri Ninde Munyari. Kiraryohera abantu benshi kuba takimenye bakibona nka gishasha ariko kiramaze igihe. Havuye Miss Elika kuko urazi Yesu yagendana n'intumwa 12 sinze kuvyibuka. Kubabizi nk'abaki 12 intumwa. Rero hakaba harimwo abamama babiri. Rero mu bo twari tubakinana haraburamwo uwo ntabakobwa barimo. Baca bafata abahungu 10 je camba muboba haba umukobwa umwe hacaba rero je camba umukobwa. Iyo video ndayitumiye benshi kuza kuyiraba. Wewe bashaka kutamisiri kabisa. Nisize ibintu nyene ucumbona n'amarabero nyose nasize ko ahamatiro urumva nyene kabisa nari nk'umudemo. Gazere vraiment njende umuntu akunze kuraba abantu nkumbura abantu benshi badakunze kuraba. Buriya hari impano ziri ngaha hasi abantu benshi bataratahura. Miss Elika je nzanda kwita Miss Elika. Sije nari wambwiye ko uri mu mazima ya nje ndakwita Miss Elika reka ngaruke ngende hajya ku yundi mugenzi wawe.
be ndakuramukije bro. Ya murakoze cyane. We ku mazina nyakuri bakwitanga iki? Ya ku mazina nyakuri je banyita Tera Boy. Mbega kudacanga musego. Wanyoye moya? Ya ni kwa kundi nyene nagize moya mbiri ariko twe twamaducanga mutsaho tuba turi hose. Wamucanga musi. We izina ku bakunzi ba Shali TV nkima ntabiye bagiye neza ntabyo numvise neza. Ya ku bakunzi ba Shali TV banyita Tera Boy. Ya. Tera Boy wewe wamenye nyijari na Miserika. Ya Miserika kuva kera tukiri bato cyane yamye ari umugenzi kuva kera kugeza n'ubu. Ego. Nivyo? Yo bro nivyo kabisa ntabwo yihenze biga twarasangiye twinshi akabisi nagahiye tukiri ahantu vuga ati twari mu magume kuri twebwe kuko umwese afise kera hiwe ya twarasangira byinshi akajumu kokeje ya Tera Boy kabisa. Tera Boy ni n'umuntu nkunda Tera Boy ni umuntu nkunda cyane kandi nta nikindi mbona ko coza nta nuwundi mugenzi mbona kuri jewe fite hari n'igihe nshobora kumara igihe ntafise umukunzi ariko nkavuga ati nta ngorane kaze mafise Tera Boy. Tera Boy dushaka insiguro ya Tera Boy. Ya Tera Boy mu majambo make ni kuvuga ko nicwa ndayisenga Terence. Ego nkaba rero Tera Boy yavuye muri Terence. Ni Tera Boy. Ni Tera Boy. Okay. Merci beaucoup. Desire Boy. Desire ni Desire Boy. Desire Boy na Tera Boy. Wakunzi b'umuziki. Ni Desire Boy na Tera Boy. Nusanzwe urumuririmbyi mu ncama. Umuririmbyi ndafise indirimbo nyinshi abashaka baje kuri YouTube bandike Desire Boy nyene barabona ibikorwa byanje kubijanye n'ivy'umuziki banditse Desire Boy barabona indirimbo yanje nyene ya mbere Hello by Desire barayibona ni nziza cyane kabisa. Desire none je ndakeneye kumenya hagati y'umuziki na comedy we ni kihe kintu ubona yuko kikuri mu maraso? So umbajije ikibazo cyiza cyane kuri jewe mbona ko ibyo bintu byose uko ari bibiri kuri jewe ni nk'impano yampaye urazi ko bamusanga umwese afise impano gwiwe ariko jizo mpano uko ari zibiri ndazifise zose mu maboko y'uwanjye zose ari zibiri kabisa. Je nshaka abaririmbyi ba Shali TV ubakubita icyo bita capella directly. Oya ntangorane kabisa kapera kuyiguha ni ibintu bisanzwe kuko ni ikintu kindimwo kiri mu maraso si ibintu mvuga ngo ni ibintu ngo nabonye ku bandi hama ndavyigana ni ibintu navukanye gusa ntihari kandi hari n'indirimbo wandungi cyumbwira yuko mwayirimbanye na Tera Boy. Ya iyo ni iyo twarimbanye na Tera Boy. Tera Boy featuring Desire Boy yari indirimbo ni kuvuga ntihayagiza ahubwo yari yo guhanura abarundi kuri kijya kiza ca coronavirus kugira abarundi bacu bene wacu bagenzi wacu ba papa wacu batama bacu ba mama wacu kugira bamenye ngene bashobora kwikingira kukiza virus COVID-19 frazi ko yatugeramiye n'ubu yagarutse ahubwo yahinduye n'ishusho kandi bagerageze kuguma bikingira cyane gose bagerageze kubandanya bakaraba n'amazi meza n'isabune babandanye kwandi bongera bambarana n'ibitegekanijwe nane ngahura gafisa kanuzewe jewe kari oya kanyereke tura abana ndabindi ngo murabe ivyo tuvuga ngo murabe ivyo tuvuga iyo ni secret ni secret mugana nawe wabonye yuko uri kuratanga impanuro abantu twambara ubufuka mu nkwa tugire wawe ntakufise nugira ingorane gico no kubya gusa ndagafise kandi byizere nitwaza gusohoka kujya muryango ure ko nshobora gufata tagisi na Shali TV nshaka ubukabere ndagafise ubemeze neza ubakarorero ku bandi bakunzi ba Shali TV murashaka kubona umuntu ngaje mu kona katogendanaga agafuka munwa barabizi barabizaga agafuka munwa kangise ko Desire Boy naragakoresheje muri fili kazova gagufunga ipepe. Tera Boy uri umuririmbyi ukongera kandi ukaba umukomeje. Ego me. Abantu kugira bakubone bo gukura he. Ya abantu bashaka kubona Tera Boy barandika Tera Boy bandika Tera Boy Burundi kuri YouTube baca bambona kuri Instagram nuko nyene na Twitter nuko nyene wandika Tera Boy Burundi hose guma wambonye. Tera Boy turashaka kumenya Tera Boy yaraciye ku ntebe y'ishuri. Ya Tera Boy yaraciye ku ntebe y'ishuri ariko ntabwo byakunze kaheza amashuri. Habaye ikihe kibazo? Ya harabaye intambamye nyinshi bivanye ku buryo bwo kwiga. Ego. Tera Boy ikibazo kibaraba muri babiri wewe na Desire Boy murasoma
ya turasoma dusanze dusoma nyene urabyima turakwita moya mbiri none gusoma hariho ni hari gusoma. basoma ibintu byinshi hariho gusoma hariho gusoma igitabo moya mbiri nko ngaha nahangize ukumba nsomye gusa rero hariho gusoma hariho no gusoma umudemu hariho gusoma gutandukanye sinzi ko ntahuye neza gusoma gutandukanye ni hajya ibintu biri mu mwambiro nivyo nashatse kuvuga nini ya Teraboy arasoma kandi na Dizaboy arasoma agenda nziza yego biramaze gushika mu kaburirwa ya byama ibyo ntibiradushikira kenshi kuko turi controller cyane gusa rero bakunzi ba Shari TV jewe hari ikintu namubonye ko Dizaboy je nibaza yuko ari ibintu byamushikiye yasomye nashaka mu murabe neza nga nukuvuga yuko ndakeneye kumenya isiguro y'ugo runtu ruri mu maso ugurura umenga warahiye yes abakunzi ba Shari TV nimugire ikibazo kabisa ngo mwibaze ngo abafanzi banje bibaze ngo Desire Boy canke abazi kuri gitiritiri canke Miss Elika bibaze ngo nuko ngo no banagize ikibazo nta ngorane nimwe nagize mu bisanzwe ni ngorane novuga sini ngorane kuri je ko ndabona ntaco bintwaye barananje no kumpimisha urabona ko atangorane bitwaye mu bisanzwe ni ikintu navukanye ku bantu bazi ibintu by'imico y'ikirundi bacita ikibibi ico rero ni kibibi jere ku bwa mbere nkikubona nari nzi yuko bagukubise nk'ingumu mu ijoro waborewe si wowe wenyene gusubivuze nabandi bama babivuze ngo no banagiye nko kurara muri boîte turashwana n'abantu dupfuye n'umudemu ngo barankubita nk'ikidaji ariko ikintu no kubwiza ukuri amakuru avuye kuri jewe apana ibyo abandi biyumvira bambonye kwa nabambona ndenganye bakipfuza kuba bo bimbaza ariko nibikunde ku buryo batombona canke ngo bandongene tuyaga ariko rero ndabibabwire ngaha kuri Shari TV nukuri babimenye n'ikibibi ntangorane biteye umuganga yarampimye twajanye kenshi na mama na papa bagiye gupimisha kugire bamenye ikibazo no banaravukanye basanze ataco bitwaye mu mico y'ikirundi bacita ikibibi ni kuvuga iyo ndanaryamye cyane bugaca nkavyuka mu masaa 5 saa 6 nakererewe cyane natevye kuvyuka hari gihe usanga n'ijisho ryabyimbiyemo canke ngaha kanatukura cyane gusumbya ngaha ariko naco bintwaye kuko unakoze kwaro nawe kubonye umenga amaraso yova ariko ntaco bintwaye akoze ko sindanababara none Dizaboy wiriya ntivyo bari bimwe mu ntambamye yaho abademu boba abademu bashobora kuvuga umuntu yahiye mu sura gute urafuse abademu bane ubaye wa mbere ko rushaka kuvuga nk'ibyo kwe urafuse abademu none abademu bo baba badukurikirana ni benshi bakabona ibikorwa byacu bakabishima kubera umuntu wese arafise ikintu umuntu amukundira aha wowe urafise ikintu umukobwa araza nyene uvuga ati ishwi we muhungu yahiye mu maso ntarashika kwe mutubeshe ndazi yuko ushobora kwiyemera imbere ya kamera so ndakubwiza ukuri atakwiyemera kurimo nukuri ndababwije ukuri nta kwiyemera kurimo nta mudemu je numwe ndigera mbona aci imbere zanje canke nshobora kuba noneho je ntibindimo gutongoza ushaka unabimenya ntutongoza wapi swingi zawe nizi sungi yiwanje no kubaho ikintu cyambere numva kari sungi yiwanje ni kubona mbanye neza n'abantu nkabona ndi mu mahoro mfise ubwigenge basi numva kata mahoro nyene ndi alez ico cyambere kirantera swingi sana gusumba uko nonywa inzoga bakunzi ba Shari TV murumva ko dukuru twabo turaryoshe cyane aha nuko tutari mu bikorwa byabo hoho ni kirenga reka ngaruke kwa Teraboy. Teraboy wavuze ko aciye ku ntebe y'ishure kandi nizere neza yuko na Dizaboy aciye ku ntebe y'ishure. Ibintu biti bisokozo urabizi. Teraboy ibisokozo yobazi biki ariko si cyane ariko arabizi. Ego. Sawa. Je mu kanya gaturangira ndaguhe ino micro hanyuma musokozanye n'uno musore wanje numvirize. Murasokozanya nyuma y'ibisokozo hanyuma mubazanye ibibazo mwishurana numve talent ziwanyu ngene zihagaze antuka sawa sinzi rero umuntu ngaha nohereza micro afata umwuga wanje shakumena yego fatana ni kubera ki nifata connection kumbume ifata connection pi umeze nkarandiri kabisa uyifata connection mwe muraduhera rero ndakubwiye yafata neza urumva mwe muraduhera afashe nabi sawa ibi bikorana ni wifi ni wifi ariko ni womenda ndumuntu w'umusitari ndakora ikintu kiko yakora ngaha iyi telefone iki ni gipupe
none ndakumira hera vuga umirize kwidafata yes abakunzi ba Ashali TV mbega munyumvira bifata canke birafata ariko telefone iri hafi mango baraduhenze reka tubandanya akazi nango iyo ni so reka dutangure Mbetera boy Yes. we duherana kera mani we nubwo umugenzi we ndabizi uri ndugwe y'ingona Peti yangu je sindi ndugwe y'ingona ahubwo ni uri ndugwe sawa reka numve kuri umurundi haya sokwe miroze uri umurundi we Chendo murundi witsitso mani friend arabyishuye neza cyane so okay ndakibona sindagifata igitutu peti yangu we niwonzinda ndeka ndakwereke okay yo mugenzi wanje Tera boy yes my friend ni nuriranye inkoni nyinshi none nurukanye inkoni imwe yo man taguhaye wumvise narishatse ndamufata honyene naye nabicuritse bavuga ati nuriranye inkoni imwe nurukana nyinshi tuvuga ati umusigati Tera boy cyambere peti yangu nuriranye inkoni nari nabicuritse ndavuga ati nuriranye inkoni nyinshi nururukana inkoni imwe kugenda mutega agakende cyane bati ntikibano naje avuga ndaguhaye agakende kubagira untege inkende rero zinkende za tubandanye uri gucuvuga ati misigati sawa naguhaye rero tugende rero ku bintu bita nk'imigani ibyo byari bisokoza imigani umuntu wumvise akubwiye ati ihwa rya mukeba ryo guhanda nubwo ryo baryaraboze bisigura umuntu akubwiye ati ihwa rya mukeba ryo guhanda nubwo ryo baryaraboze ya peti yangu navuze ivyumviro byinshi bikaze cyane nubizi ndahumura sawa nyishura nawe je ntaconze ntacuzi yego ni kuvuga rega sinihenda je mvuga ibintu mbazi bavuze ngo ihwa rya mukeba nubwo ryo baryaraboze riraguhana utanyishwe neza peti yako genda bukebuke ihwa rya mukeba nubwo riba ryaraboze riraguhana oya nakikubajije nabi ndagi peti yangu je nucika ati ihwa rya mukeba nyambare gucunsubiza gute gusa reka tuvyihoze ako gusa urumva wewe kwa ndabizi ubu ni ndugwe uri ndugwe y'ingona nama nabikubwiye vuga neza kirundi ciza pana gifoboye okay so na nyoko bapfuye iki nubizi man umwungu wo mu rubibe nabikubwira bukebuke nibavyumva aho ni bukebuke ko wavuze gose n'umwungu wo mu rubibe wavyumvise rero yabitoye bakunze ba Ashali TV aratanguye kunzinda nawe bakunze ba Ashali TV murabona yuko talent zabo ni problem reka rero tugaruke rero mwambwiye ko musoma birashise baraje bababwira ati guhera uno munsi mwebwe mugira mwimukire muri Brarudi tugiye kubata muri Brarudi mugende gusa kwiberayo oya iyo kesu tumaza tuyireke ahubwo wari watubwiye dutange kapera ibyo byo muri Brasset byiho oya jewe banza kwanza ngishire ngaho akapera cyakunaniye urishura wewe okay wavuze barakubwiye ati tugira tugute muri Brasserie tuguteye turabaye okay none baba badutaye gute tuzobeyo reka nibere hari ingunguru izijya batarega baratarika no muri Brasserie hari ingunguru bashiramo inzoga hama bagafundikira zikamara iminsi kugira bazishire mwajya amacupa urazi zijya mashini ngene zikora mbega bazoduta mu makazi yajya maremare tubona turikiri hari yakuri manzure peti reka ni mu makazi indana ajya tubona turi hariya kuri ntuze yabayita mwari ku giti cy'urukundo kuri Shanike urakoze ni hajya cange bazoduta mu mibindi hagati manzo mbwire cange ni mu mashini ya iska amacupa ya manzo abanza twishure neza kuzopfira yo wapaya osanga oya nachase kuvuga ni barabatoye kubera ko je mwambye ko musoma manzo reke baradutoye barabatoye twatakaye sawa basi babafashe ukuboko barabatwaye twatahurise ego ntacyo baradufasha ukuboko kwajujanye ego barakugize bagutwaye ngano bandigisoma hanyuma bakubwiye ati rero Dizaboy na Tera boy mwebwe guhera uno munsi muzohore mwibera ngaha muri Brarudi kubera ibinyobwa byose niho biri twavyumvise muri Brasserie tubeyo muri Brarudi tube indani mu makaziye canke tube mu nzoga mwajya mibindi no kuvuga mwibereho antuka mwibereyo hagati hajya bakorera tugiye kubaye twa dukora iki mubeyo gusa mwinywera a condition ke tubaye none
tumaze kubayo tugaburira bakaturisha none turiye tukanywa hageze none badutaye nko mu mubindi rya y'inzoga wumva duce bishitse tugaca dushaka kuja hahandi kuri goya igoya kumeneka canke tugashaka moya mbiri turi hariya wumva byo erega moya mbiri zose rega ziri hariya moya mbiri canke moya mbiri ntuzi cari moya mbiri none si ntuzega bimwe mwa yo moya mbiri urazi kuri Loti ni henye munyigishe muri Bibiliya hari umugabo witwa Loti uyo Loti yenda kubwira ariko kama ndakurabi bakunzi ba Charity mwamubonye ego urana Loti raho byavuye ivyo bya moya mbiri Loti amaze kubona yuko ibintu byose biyangaye Imana iramubwira ati rero burya rero isingire ndayirandure kandi rero nta wundi mbona ngaha kwisara umugororotse atari we Loti n'umuryango wawe raba rero wimukire nkuko boca kubwira ati imukire hariya rugu urana hariya zabubanza hariya zagaho aho rero genda kwiberayo akaba ari uja kubaye sasa rero Loti Imana icimwa akondisiyo ke wenda kwemereye kujabuka ivyo abandi bananiye kujabuka ariko umuryango wawe wose utegeke yuko ata bintu byo guhindukira inyuma aramubwira ati nta n'ikintu na kimwe mutora mu nzu musoko uko nyene mugende mwiramvuye atangorane muhindukira inyuma uwuhindukira inyuma tayari ntagera hariya ndababwiye muzoshika abandi nabo ngire ntibura umuriro mushurazi ko bahiye muri Bibiliya kayitubwira ndazi kuri wovuga kari korowani ndazi mugabo byose biriyo ibyo byose ndabikurikirana sawa sasa rero bamaze kugenda umugore wa Loti acarahindukira inyuma acika inkingi y'umunyu urya munyu wose ubona turya ni mukaroti warahe turya manzu reke ntumbaza urambaza nyimba ushaka kumbaza ndiko ndabandanya nshaka ndakubwira arindira kwanza tubanze tuze ngaho nyene siko ndakubwira moya mbira yavuga Tera Boy ibi bintu nivyo kumva yuko twebwe tuko turajya kunyo ko mu gitoke mu gaciri muki kwaruye mu karoti turiye wewe uri sire navyo ya iyo uko nukuri tujya umugore kuko niwe yahindutse umugore wa Loti okay urahaririye nyandiko nikangaye abakunzi oya tubaza abantu baba bishop bahari ngaha ko Loti bidahari yuko ico gisomwa cabo nyambo ntudutege ngo ni kwataho twabatuzi Loti abakunzi ba Charity TV je ndashaka mu vyandike muri commentaire iki gisomwa ni gisomwa ni nyandiko ni nyandiko ni kuvuga ni Loti nyima ari kubera ko tutaraba tudasomze yaheze sawa yuko umunyo wavuye mu mugore wa Loti uwo mugore wa Loti wewe urabona tuzowucinirana muri commentaire ni twabona abantu batanu bemeza yuko batemeza yuko mukaroti yacitse inkingi y'umunyu muri Bibiliya jewe nabivuza abakunzi ba Charity TV bumva ni wasanga atari ivyo uzocuza ibihumbi 500 uzoca ndabivuga je nanje ku bakunzi ba Charity TV ukazosanga atari ivyo uzoca ndaguha miliyoni amahera arahari si deni nubu ushaka kugenda usasangure ucugira ikindi kiganiro tubibabwire tubisoma dusanze atabiriyo turabaza twemera dohe n'umupasiteri atubwira iyo nkuru katayiriyo dusanze atayiriyo je n'ibihumbi 500 miliyoni we nawe vuga nawe ni wasanga atavyo nawe vuga yaje kubera ko ntasomye Bibiliya yiwanyu kwa ntayisoma reka tuvyihoze rero reka moyambira aho yavuye moyambira bamaze kugira ko uwo musozi Imana yari yavuze bamaze kugira basanga nta muhungu numwe ariyo nta bari bimukanye na se we nabo bakobwa babiri bavuga ati none twe bizogenda gute nta bahungu bahari ngaba bazoturongora mu Kirundo abizi kare kurongora yani kwabira sawa none tuzobigenza gute tuzovyara gute bacavuga ati rero reka dukora iyi system papa tuze turamuboreza tumuha vino Bibiliya ntabwo ivuga ko ari inzoga ivuga ko ari vino kari yo mutindanyi ituma umuntu adandahiga agakora ivyo atari gukora niyo mpamvu bisaba kunywa na Brase yavuga ngo muri buka kwigerera baca baramuha inzoga araborekwa rero mwijoro bagaca bagenda kumukwitisha moya mbiri yacarya umwana wiwe n'uwundi wa kabiri ikaci urumva bamuha icupa zibiri kababaye moya mbiri urumva yari moya mbiri Loti moya nambira abakobwa biwe mu nyuma cabona bafise inda atabandi bakobwa none bo cavuga ngo bavuye abo bana umva atari bo rero umva Loti yacavyara ku bana biwe bakunzi ba Charity TV ivyigwa biracari birebire turacakeneye kwiga rero Desire Boy mu kurangiza ni kibazo ca nyuma Desire Boy wowe ushigikira hagati y'abirabure n'abazungu ni bahe bantu bari très intelligent bafise ubwenge bwinshi gusumba abandi bantu kucinda gusigura mu Kirundi twari twabyumvise
twari twabyumvise sawa Aje reka abantu ba Tera mbere- Boy ngo ntiyamaze amashuri abantu ba mbere nemera Tera ko Boy bafise ntiyamaze ubwenge. amashure. Arayafise, uyu reka ntunamwigereranya nyumviriza Eh. abantu je ba mbere nemera ko bafise bazi ubwenge bafise ubwenge bumwe bwo kwitsiza n'abarundi cumbaza ati kubera kubera iki reka manze ndabarabe yego sha w'abarundi urabemera uzi impamvu nemera abanyafrika cyangwa cyane cyane abarundi akarorero abazungu ntibahari muri Somali babatumye kugarura amahoro ntibyabananiye nibapfuye bose canke ntavyo wibuka ndavyibuka byaravuzwe kandi birazwi nivyo ariko umurundi agiyeyo kubera kurinda kwera dukenye yaragukubitiye urusoro nta burofa warahi yaragututumurira inkoho ugasanga nashejero siramyotse agakubura rero abarundi twa mbere bakomeye ushima ko dufise n'ubwenge umuzungu arakora imodoka ariko amaze kuyikora ugasanga uyimurabishije kugira umugonga akiruka kubera azi ingene yica ariko umurundi ubona yanyweyemo ya mbiri ya byeri ubona umutumbireje k'imodoka ngo jewe ngo gonga ubwo ni ubwenge ubwo nibwo bwenge nakubwiye impamvu dufise ubwenge cyangwa ugasanga umuzungu yakoze imodoka ariko umurundi amusumbya kuyikora abazungu bakora imoto ariko twe ngaha mu Burundi dufise ibintu bitwa ibiderege bikora mu bibaho bijya by'imico y'ikirundi bimwe bikorwa mu mbaho urabibona bifese yabikoresheje mwirya akake urana ingene vyagenda womenga basi kandi urana kata moteri riko ariko biva kumuma ariko bikora ku mumandagara ku mudugo ntibikora hageze ku musozi aca suguma azo umuzungu mukore hageze ku mudugo aca baka gahiye azo umuzungu umutumbesheje ko inkoho ariruka kubera arazi ibintu bigize ingene vyica mugabo umurundi ko atazi ibi PS birimo indani ngo umupolisi ngo ndasa amuhinda ngo ndasa kubera intazi ingene ariko kweretse kajya kantu kya muzungu ingene gapima itoni gasohoze guza umuzungu uvuze ati ndakuraza nivyo afise byose yoca bigwa ariko abarundi turabize ubwenge turarenza abarundi bakunzi ba Sahiti bigenda buze ukuntu ndabafata baciye umugani mu kirundi ngo ubwaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe sinzi ko ari ubwo bwaba cy'ibintu basiguriye ni mutihani reka je tubashimire cyane kuba baduhaye kano kajyo ngo tuganire Tera Boy reka tugushimire mugabo turangize uduhagapira kwanza batubwiye kuri umuririmbyi duhagapira cyambere naco ntarabakapera manze nshimire abakunzi ba Ashali TV ndabakunda cyane kandi nazi namwebwe uwo abandi murankunda abatari bwambone nabo ndazi mugiye kunkunda bivanye n'ivyo mugiye kubona ndimo ndakora canke n'ibindi mugiye kuraba nakoze ushaka kubona ibintu vyanje byinshi uraja kuri Prince Desa Senkaniseri urabona ibikorwa byanje ugiye kuri Komanda TV nawe urambona Prince Desa Senkaniseri serie yarega wewe wancanganije aho usanga nihenze navuze gute oya wewe baseke kuvyibuka navuze gute umviriza wewe wavuze ati Prince Desa Senkaniseri serie Prince Desa serie bakunze bashaka bimwe umva akantu ariko biri bari serieze sinzi basi tubyihoze canke ni Prince Desa Senkaniseri azobikati serious okay serious ikintu kiba kiri ready okay basi reka tubyihoze none namashuri make canke ntagacupa okay basi tugende uko basi tubyihoze ibyo tuvuze dutange kapera navuze namaze kuvuga zibiri ya Komanda TV ya Komanda TV haro n'iyindi rero buja post no kuri Ashali TV mubandanye mugira subscribe kuri YouTube roza nagatoye akano karagora abastare benshi wangu warakaragora abastare nabenda subscribe mengana minute kandi warapina wizangaye imanite diploma reka kumbaza wemenya ushaka kumenya iyo ni secret nibanga umuhakazi none kuri umuhakazi Grexet bakoresha ibihe nega shaka ugenda ubaza umuprofe yanyigishije we nawe nyimba ushaka kubimenya umenye ivyanje cyane ko ndabikubwira kumva unyinjiye mu maisha yiwanje manzo makantu gatuma kanyemeza ko ndabikora oya Tera Boy reka tugushimire Tera Boy shimira ko ntaratanga kapera wewe uribagira n'ivyo bawabo yego mbwira kapera yiwanje nuko uciye ubiheba imwe ya featuring ndabihebe uciye ubiheba tubwire featuring ni coronavirus nkaba mfise na hello yo so nza ndakora bashireko hip hop yes
ya nitwa Desire Boy je ndo mukaca ekana n'umudusa unzaniye uborofa jewe no kurasa kuri iyi game nziza koko acha brofa mbisa ndengane yenshinze imizimu bikuta by'umuco kwasuri abatabizi baza base byo nibikina muhasa ya Desire avuye kurunganywe ruje rushoboye utanze umaza ndindenye twa Desire Boy umwana wa mutama muri kijya kigwati twavuze nk'amahasa ye koma akaruru Babylon ziruke niga yes and Mr Desire makucha simba fuso jiga mahasa ra Babylon 212 rufuta madeni Mr Getire yaga Ashali TV muko oye reka mugabo nyene tukiri ngaho nyene ntacyo nubwo ikiganiro twari ko turakirangiza nubwo ikirango twari ko turakirangiza gatoya nibahe abaraperi ngaha mu Burundi wewe wemera nibade nande nemera je bose ndabakunda kuko naba je bose uhereye kuri bajya bose uzi ntiwe ndabavuga bose ndabakunda kuko bafise impano kandi n'abarundi babandanye bakora kabisa kuko harimo n'abadusumba badutanguriye ariko nikibuza yuko uwa Tera Boy akajambo kamye kuri abakunzi ba Ashali TV akajambo kamwe ku bakunzi ba Ashali TV je ico nababwira nuko bodukurikirana kenshi baciye ku mbuga zacu dukoresha bakongera bagakurikirana na ku mbuga ya Ashali TV bagashira ko commentaire ndetse n'ivyumviro byabo bikaguma biza ari byinshi cyane ego okay Tera Boy ndabashimiye cyane hamwe na Desire Boy mwubahwe aho muri hose murakoze cyane namwe Imana bahezagire. Okay so turabashimiye cyane rero bakunzi ba Ashali TV mwese mwafasha kanya kugira ngo muyage na twebwe mubone video tugena tubashirira ko kuri ubwo rero ndabibusa kandi mubandanye gukora subscribe like na share kuri YouTube yacu kugira ngo mubandanye kuronka ama video meza asukuye ari ku rugero rushimishije. So my name is Ali kuri MIC hanyuma kamera tukaba twari kumwe na Makolo Dokankolo ariko arabikora neza. Ciao turabakunda cyane mwese aho muherereye bye bye.